Ndabamutse nongera ndabarikaze bakozi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi reka mu nkundire dore kwizingingo nkuru ziyagize ibintu bisaba igitoro byari yongereye kandi ibyo gushora hanze kugira haboneke amafaranga mva makungu biti yongereye nayo ikiringo cyahawe umugambi zero deshe cyararangiye kandi intambwe iboneka mu bijyanye n'isuku yaragezweho aya nayandi ni mukanya ndasubiye kubaha ikaze ibintu bisaba igitoro byariyongereye mu gihugu kandi ibyo gushora hanze kugira haboneke amafaranga mva makungu ntibyigeze byiyongera hanasabwa kandi ikigo Sopebu ko cokora mu muco igihe kiriko kiratanga igitoro Benoit Sindayigwanya ngo hariyongereye ibintu vyinshi bikoresha igitoro kandi umwimbu w'ivyo dushorera hanze utiyongereye kugira haboneke amafaranga mva makungu afasha mu kwinjiza ico gitoro bivugwa na Ibrahim Uwizeye umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutare n'agataka. Tugiye tukaraba amafaranga dukoresha kugira ngo turangure ico gitoro n'amafaranga mva makungu. Ikindi twomenya umenye ko twigeze gufatirwa ibihano by'agasakisaki guhera 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mva makungu aza gufasha budget y'igihugu. Ayo mafaranga igihe yaza gahura n'amafaranga mva makungu kuvyo dushora hanze bigaca biza gusahiriza gufasha ku bikorwa abene igihugu bifuza n'ibikorwa bya leta nko kugura ama mashine ibintu dukeneye nkenerwa mu gihugu cyacu Burundi. Ariko siko byagenze, mwumve ko hari igice kinini cy'amafaranga yagiye atigeze agira gute aboneka budget national. Uyu munsi leta ikoresha budget y'igihugu ata amafaranga mva makungu ahari. Ikindi naco tumenye neza yuko abene igihugu kuva 2020 gushika uyu munsi imiduga yiyongeye ni imiduga myinshi cyane. Ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane byiyongereye, ariko kandi bigaragara ko umwimbo atariko wiyongereye kugira dushore hanze bituzanye amafaranga mva makungu. Aranamenyesha kandi ko batanze impanuro mu kigo kijejwe vy'igitoro Sopebu ko igitoro kibonetse bohera gutanga ku modoka zunguruza abantu. Igitoro kije misanzo gitangwa ku muco kuko ni nayo mpanuro twahaye iki kigo gishasha yuko gihereza abantu biciye mu muco. Ico kibi cya kabiri ko abunguruza abantu bajo baronka ubwa mbere. Tubamenyeshe ko ivyo vyavugiwe mu kiganiro c'abashikiranganje bishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye mu ntara ya Makamba kwigenekerezo rya 28 ruheshi uno mwaka. Inyuma yaho hatanzwe ikiringo c'umugambi zero deshe intambwe iboneka yara ashitswe ko ariko n'utunenge nitwobura inkuru ya mugenzi wacu ala Loris Ndongotsi. Igenekerezo rya 19 ntwarante mwaka wa 2024 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaruguriye Chess umugambi zero deshe ufise intumbero yo kugwanya isuku rike mu bibanza bihuriramwo abantu benshi ku bibanza bikorerwamwo ubuzi butandukanye no mu miryango. Uwo mugambi ukaba wari wahawe ikiringo c'imisi 100. Sagasesesha rumuri ko uwo mugambi wazanye akarusho mu bijanye n'isuku mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baragize umugambi wabo mu kwita isuku aho babaye canke aho bakorera. Mu gisagara ca Bujumbura isuku ryarongerekanye ku mabarabara atandukanye, haratewe amashurwe mu bibanza bihuriramwo abantu benshi isuku ryarongerejwe nk'uko tubikesha uyu mwene gihugu asanzwe akora isuku kuri bimwe mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura. Twebwe ngaha kubisanzwe isuku gifashe neza. Duhereye hanze hari ukuntu duhora tubanza tugatema, duhejeje gutema tukaca dufata tukayora nk'ibi bintu byose biba biri ngaha tukayora tukabikura hagasigara hameze neza. Nubwo biruko nta vy'amavyera ngo icibonekeza nuko hakiri utunenge mu bijanye no guteza imbere isuku. Abenegihugu benshi bidogera amashirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu ataza kwitora ku gihe.
ibikono bitabwamo imicafu bikuzura imicafu igasubira guseseka iruhande yabyo. Mu makati atandukanye kandi haracibonekeza ibirundo vy'imicafu ku nkengera zo mu mabarabara ndetse no mu makanivo kuri ayo mabarabara. Muri rusangi isuku ryari ritangwa mu gisagara hagati, ariko mu makati amwe impinga iracari ndende. Tubibutse ko ku kijanye no kwegeranya imicafu igisagara ca Bujumbura cashizeho igisata Brigade Salubrité mu ntumbero yo gushiraho intunganya nshasha yerekeye amashirahamwe yo kwegeranya imicafu mu quartier kugira ngo imyidogo y'abenegihugu igabanuke. Kwigisha indimi nyinshi mu mashure y'intango ni bimwe bituma umwana atavuga canke yumve neza ururimi rw'ikirundi, bigatuma imico n'akaranga by'Uburundi bitituka, bivugwa na David Ninganza ari mwishirahamwe riharanira agateka k'abana Sojipaye Annie Lorine Kakonzi. Kwiga indimi zine mw'ishure ni bimwe bituma umwana gitangura kuja ku ntebe y'ishure bimugora kumenya canke kumva ururimi rwiwe rw'amavukiro. Bivugwa na David Ninganza asanzwe ahurikiye mw'ishirahamwe ryitaho ineza y'abana Sojipaye. Biragaragara ko ururimi rw'ikirundi abana basa n'abariko baragwibagira, abandi bagasa n'abatakigumva neza cane. Bivuye cane birafise imvo ni inyigisho. Iyo mu ishuri abana batiga ururimi neza bituma rubananira canke bagwibagira. Ndafatira nko kuri école fondamentale aya mashuri shingiro bazanye indimi zine. Umwana yiga Igiswahili, Icongereza, Igifaransa n'Ikirundi. Rero abahinga batandukanye barerekanye neza ko bigora ku mwana yiga indimi zine ngo azumve neza. David Ninganza arahimiriza ubushikiranganje bw'indero ko bwoha umwanya munini cigwa c'ikirundi mu ntumbero yo gutsimbataza imico n'akaranga vy'Uburundi. Hoba uguhindura umwana akiri muto ntiyiga izo ndimi zine, akiga Ikirundi n'Igifaransa, kumbura amaze kwigira haruguru akaba ariyo yiga Icongereza n'Igiswahili. Umuco, akaranga, icivugo bifatiye ku rurimi. Iyo mwumvise imigani abari ururimi. Iyo abantu bariko baratamba ingoma muramwumva batavuze y'amajambo bavuga, ingoma ntizoryoha. Iyo bariko baratamba bavuna ihunja, iyo bariko bariyereka, umudiho ntushoboka iyo ari amajambo batariko barayakoresha. Rero umuntu atiga Ikirundi ajya amajambo ntashobora kuyamenya. Ubwa mbere amwe n'amajambo afobetse. Genda noneho n'izi ndirimbo mubona aba baririmbyi ubu bariko barazana, nico gituma uzobona no muri karaoke bamba bazana za ndirimbo z'abakera. Woca wibaza mbega ubu none nta ndirimbo bazi, ntibatahura Ikirundi. Ucuzanga rero ururimi n'umuco n'inyifato bibagora. Ndatanga akarorero, twebwe tucigana mwe muciga Icongereza twagihera mu mwaka w'8, kandi ufashe umwana hejeje imanite ubu yagitanguye hakiri kare n'uwaciza ahereye mu 8, uwo ni wacumva gusumba uwo akimarako umwanya muniniya. Iyo umunyeshuri ahejeje ariko arakora ikibazo kugira yinjire mu kazi, umubaza mu Gifaransa bikamugora kwishura, umubaza mu Kirundi bikamugora kwishura, umubaza mu Congereza akakuvangira vyose. Harageze rero ko by'ukuri ubushikiranganje bufashijwe nabo babufasha ho kwicarana kugira ngo turabe ko ibintu byofata intumbero nziza. Ivyo biruko mu gihe mu Burundi mu mashure no mu buzi butandukanye hakoreshwa ururimi rw'Igifaransa. Abagendesha imodokari zunguruza abantu muri rusangi bagira amanyanga bagiye gukurikiranwa kuko leta yafashe ingingo y'abazoronswa igitoro ubwa mbere kugira ngo zishobore kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Alain Loris Ndongozi. Ikibazo cyo kwiyunguruza mu ngendesha rusangi mu gisagara ca Bujumbura kibandanya kugorana. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ivyo biva cyane cyane ku bube gito bwa bamwe mu bagendesha izo ngendeshwa. Hariho amastation yahiswemwo kugira aze arafasha guha igitoro amabisi, hanyuma amabisi nayo kugira heze aze kunguruza bene gihugu
nkuko nari ndabivuze biyunguruza bakoresheje uburyo bw'amabisi. Mu busanzwe igikorwa cyose kirasaba ko gikurikiranwa, nivyo amabisi turayaha ico gitoro, ariko duca tunakurikirana turabe yuko ico gitoro twabahaye by'ukuri bariko baragikoresha ico twebwe twagenye ko gikoreshwa, na cyane cyane kuja ku bituro bitandukanye kugira bashobore kunguruza bene gihugu. Ariko murabizi abantu rimwe na rimwe baragira ubube gito, hariho abashoferi bamwe badaheza ngo baje kuri ivyo bibanza kugira bunguruze abene gihugu. Arongera ko ibihano bitekanijwe kuri abo bagendesha izo modoka. Ibihano bohanwa ni ibihano novuga ko binakomeye kubera babaye mu kiyabene gihugu musanga babaye mu kiyabene gihugu kubera leta niba iba yafasha ko kigoro ko guha amabisi ayo mabisi anywa iyindi miduga irikirarorera, ariko kubera tuvuga uti abene gihugu biyunguruza bakoresheje uburyo bw'amabisi ni benshi, leta ikafata izo ngingo kugira ayo mabisi aronswe ibitoro, hanyuma babashoferi bagaca baheza ntibaje gutora abo bene gihugu. Mumva yuko baba ariko baragira cyo bino kwita sabotage, kubera baba boroherejwe nabone kugira baronke ibitoro, nabo baca bategerezwa kubona yuko boroherejwe kugira baze gukora ico leta yakoreye ko kugira nabone borohereze. Ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze iminsi kiratera ingaruka mbi ku bene gihugu, ariko kandi hadasigaye inyuma ubutunzi bw'igihugu. Reka dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Elvis Munyanetsa. Amakuru yo hanze tuyahere mu gihugu ca Kenya, aho harangwa ibihe bitoroshe bijanye n'ubutunzi inyuma yo gukuraho itegeko rigenga ikiga ca leta kuwa gatatu heze. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yarahagaritse ingingo yo kuduza amakori inyuma y'imyerekano ikomeye yatumye inama nshingamateka iturigwa. Umukuru w'igihugu ca Kenya yatangaje ko igihugu kizokwaka deni rishika ku miliyaridi 7.6 z'amafaranga y'amanyamerika kugira ashobore gusahiriza mu buryo igihugu gikoresha. Imyerekano irabandanya mu gihugu ca Kenya, aho hitezwe iyindi myerekano muri ino ndwi, bagahamagarira umukuru w'igihugu gutanga imihoho n'ibirego vy'amajejwe umutekano bahohotera agateka ka muntu. Abantu bagera kuri 30 barishwe mu myerekano yo kuwa gatatu heze nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe Human Rights Watch. Umuyaga w'igihuhusi bataziriye Beryl warashitse mu bihugu bigize Antille, aho imvura igizwe n'imiyaga arivyo vyaranzwe kuri uyu wa mbere mu ibahari ya Grenade. Umuyaga w'igihuhusi Beryl ukaba wandanya uja mu bihugu bigize Caraïbes n'umuyaga ufise urugero rw'ibirometero 200 ku isaha. Ibihe bidasanzwe vyaratangajwe mu ibahari ya Tobago iherereye mu mazinga ya Trinité na Archipel. Ico gihuhusi kikaba catangajwe n'ikigo kiraba ivy'ikirere nka kimwe gikomeye mu bimaze gushika. Ngaho duciye turangiriza amakuru yacu y'uno munsi. Kashimire bagenzi banje dufashije kutorokanya ano makuru. Shimira namwe mwese mwadukurikiranye, ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Mugire aho muba naho butaha.